Uno munsi duhuriye ngaha kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ndanezerewe nuko wewe washimye kuba ukurikirana bino biganiro turiko turabashikiriza. Ijambo ry'Imana ritubuza kwica. Ariko iwacu aho tuvuka mu karere, ukwica bwabaye ubuhizi canke ukwicana bwabaye ubuhizi. Twese twaraye tubonye ibiriko birabera mu gisagara canke mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Twarabonye abantu benshi bariko barata izabo, abandi bariko bararuha mu buryo bunyuranye. Nashaka kubabwira yuko uyu ni wo mwanya uko twebwe dusengera ibikorwa byose dukora mu kubaho kwacu. Dusanzwe tuzi neza yuko abicanyi batazoragwa mu bwami bw'ijuru. Naho abantu bashobora kubihindura ukundi, ariko ni nkenerwa ko abantu bihana. Ejo bundi twaragize ikiganiro tuvuga ku vyerekeye kwanka kwica canke kwanka intambara. Nico n'ubu nje kubahamagarira. Twabonye yuko abantu benshi bagize ico babivugako, kandi abantu benshi bagiye bagira n'uruhara rwo kunguruza inkuru canke rwo kugira aho umuntu ahengamiye, kubera yuko ntawobihisha uyundi ngaha. Twese turabizi abava mu karere yuko umwe wese afise ukuntu abibona bivanye n'imvo nyinshi mutayobewe. Ariko ndashaka kumva mbega ryajwi ry'abakozi b'Imana bagwiriye mu karere riri hehe rihamagarira amahoro. Jewe nje kugira ngo wewe, naho wowe utiyita umukozi w'Imana, abantu bose nico twahamagariwe kuba abakozi b'Imana mu kuvuga ivy'amahoro. Amahoro ava ku Mana. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mw'ibaruwa rya Yohana ya mbere akarongo agace ca gatatu akarongo ka 15 ngo uwanka mwene se wabo wundi ngo ni umwicanyi. Turi mu bihe vy'uko abantu bahura ntibazinanye, ntawuzi izina ry'uwundi, ntibarabonana, ariko bakamarana. Uburyohererwa urupfu, uwunezerererwa urupfu burya ni Satani. Uwutanga urupfu n'ugwiha nawe ni wa Satani. Nipfuje rero kukubwira ngo wewe ntugire ico uterereye ciza mu gutanga ubutumwa bwiza, mu kwirinda ivyo ukwiye kwirinda nk'umwana w'Imana. Turi mu gihe abantu bashwiragiye, turi mu gihe abantu bashonje, turi mu gihe abantu basaba indaro, turi mu gihe abantu bakomeretse. Hari ibikomere vyo hanze, hari ibikomere vyo ku mutima, kandi ivyo bimaze imyaka myinshi, ariko hahiwe abaremesha amahoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa ababanguranya, kuko hahigwa ababanguranya kuko bazokwitwa abana b'Imana. None wewe ushaka kuzokwitwa iki? Isi yariganziwe n'impwemu y'ukwicana. Hari imigambi myinshi ituma abantu n'ubu kuri uyu munsi baguma bankirizwa, bagomba kwicwa canke guhonywa.
hari imigambi myinshi yo gukorora inda, hari imigambi myinshi kandi bakayishikako, hari imigambi yo gufasha abantu bakabahohosha ngo ntaco bakimaze nibagende. Hari imigambi myinshi yo gukora insoro, hari imigambi myinshi yo gukora ibigwanisho bihonya abantu benshi icarimwe. Twebwe rero abakozi b'Imana, ijwi ryacu riri hehe? Ijwi ryacu riri hehe? Mu Burundi wacu hari ibintu twanse vy'ivyaha. Twaranse ivyaha vy'ubutinganyi, twaranse ivyaha vyo kugendana canke kuryamana n'abana bimwe bita pedofili, ariko inzigo ibarizwa iwacu, ubwicanyi bubarizwa iwacu, ibinyoma bibarizwa iwacu, uburozi bubarizwa iwacu. Ntaho dutaniye n'abandi bakora ibindi vyaha bitwita uko, kubera yuko ku Mana ivyaha birasa, kandi ngo abicanyi ntibazobona ikibanza mu bwami bw'ijuru. Niko handitse ahantu henshi, hariya mu vyahishuriwe Yohana 22 canke 21, mu bikorinto ba mbere hariya 6, naho biriho kandi saho gusa. Mu kuvayo harabujijwe kwica, mu gusubiramwo ivyagezwe birabujijwe kwica, ariko abantu bica amatwi. Ubu buzima bwaha kw'isi nubwo akanya gatoyi cane, ariko aho turiko turaja tuzohaba ibihe bidashira. Havuze ngo hahirwa ababanguranya kuko bazokwitwa abana b'Imana. Turi mu bihe twabonye abantu bamerewe nabi. Ubu nico gihe cacu co kugira ngo natwe iyi ni igihe cacu natwe kugira ngo dukore ikintu, kugira ngo tugire ico duterereye. Ica mbere twoterera n'amasengesho, dusengere abazigirijwe. Ejo bundi narabasomeye mu migani 24 haratubwiye, reka tubarabe, imigani 24:11 avuga ngo urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa, n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Niwavuga uterega ntitwari tubizi, mbega ugera imitima ku munzane ntavyiyumvira, kandi uziga mu bugingo bwawe ntabizi, mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Awe inshuti yanje, ndaje kukwibutsa ngo umenye yuko uwanka mwene se wa wundi ni umwicanyi, kandi umwicanyi ntazohonyora mu bwami bw'ijuru. Uwirengagiza ngaha nawe nyene aravuzwe. Uwigira numvise bavuga ngo zimza, uwigira utavyabona canke atavyazi, nawe biramuraba. Nezerewe no kugira ngo tuganire aya majambo. Navuze ibintu vyinshi, navuze abo bose bari muri ubwo buryo bwo gukwiragiza urupfu. Igihe co kwihana niki. Kano kanya nipfuje ko ijwi ryumvikana. Dusengere uturere twacu,
akarere kacu k'ibiyaga bigari, uri muriko canke uri kure yako, kuko ibihe tugezemwo ni ibihe bibura ukugaruka kwa Yesu. Kuko ngo wa wundi antikristo ariko aritegura kuza, azoza ibintu vyayangaye hirya no hino, ahagarika intambara, bavuge bati wewe ni wowe uri umugabo, ariko ntazoba ari we. Turashima rero yuko uno mwaka twaronse agahengwe muri bimwe bimwe, yuko tugifise ukwidegemvya mu binyamakuru, yuko Imana yakinze akaboko. Murabizi iyo ibinyamakuru canke ukwidegemvya mu kuvuga bibuze, haba ingorane. Dukoreshe rero aka kanya neza ko nikazohoraho. Mwami Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe. Naho ubutaha.